Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo kigira kabiri c'abami mu gice ca kabiri umurongo w'indwi haravuga ngo maze abantu 50 biga ivyo kuvugishwa baragenda bahagarara kure aharabana nabo abo bompi bagihagaze kuri Yorodani. Dusangire ijambo rivuga ngo bazotangara hanyuma bahindura imvugo. Mu buzima turagira abantu barereka ibintu bitubako bibi kugira ngo nyene baronka amajambo bavuga. Ibintu bize bigutangaze nivyo vyabaye no kuri Elisa mu gihe Eliya yagomba gutandukanywa nawe ngo ajanwe mwijuru. Abiga ivyo kuvugishwa bari babimenye nk'abahishurirwa baraburira Elisa ati yamara Eliya agomba gutandukana nawe. Elisa ntiyashatse kuvyakira no kuvyemera, aramumatako aho yagiye hose kuko yari afise icareretse kuri Eliya. Hanyuma bagera kuri Yorodani n'aya majambo dusomye bararereka ngo barabe uko bigenda. Eliya bari bazi ko afise ubushobozi, afata umutamana wiwe kubita kuri Yorodani rucikamwo kabiri barajabuka. Abiga ivyo kuvugishwa baguma hakurya bareretse baraba amaherezo yavyo. Niho rero Eliya yabwira Elisa, aramubwira ngo saba ico ugomba naratandukanywa nawe. Aramubwira ngo shaka imigabane ibiri y'imwemu yawe. Aravuga ngo usavye ikigoye atariko ni wabona ndiko ndatandukanywa nawe urayironka. Elisa yarareretse araba maso kuko yari afise ikintu amugombako. Hanyuma agashuru urabona karaje karamutwaye aduganwa mwijuru, umutamana wiwe urakoroka acarawutora. Bamwe biga ivyo kuvugishwa 50 bari hakurya bareretse ivyo vyose babibona. Elisa acafata uwo mutamana aragenda, ageze kuri Yorodani baguma bareretse ngo barabe ko ari umutwara kwa gwisukamwo ngo yoge barabe uko bigenda. Acafata wa mutamana wa Eliya ukubita kuri Yorodani rucikamwo kabiri arajabuka. Babandi biga ivyo kuvugishwa baratangara bitako bahindura imvugo, baravuga bati kumbe ya mwemu iri kuri Eliya yabaye kuri we. Baratangara baca baza bamwikubita imbere baramwubaha gose. Nuko rero nagira ndakubwire yuko abantu we ni wabandanya kubaha Imana gusa ukayitinya, Imana izogenda igukorera ibitangaza. Abareretse kumererwa nabi bazobibura hanyuma bahindura imvugo bavuge kufisa Imana. Byarabaye no kuri Pawulo mu gihe yararenganye ikiyaga gihatswe kubatwara, bahageze bakoma abantu baho barabacanira umuriro barabafata neza, ariko inzoka iva mu nkwi komora Pawulo arayikunkumurira mu muriro. Ariko abo bantu baho baguma bareretse ngo barabe ko avyimba canke agwa bukumbi, bararindira barabibura, barahava baravuga ngo bwa bundi ni Imana. Pawulo arabahaba muzima bahindura imvugo. Abantu rero bazorereka kumererwa nabi, wewe gusa guma wubasha Imana, ahandi Imana izogukingira abantu bahindura imvugo. Imana iguhezagire.